Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu kw'itariki ya 11 Gitugutu 2024. Aho uri hose turaguhaye kaze wowe dukurikiye uri mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi, wowe uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi muzi ko dukurikira muri mu bice bitandukanye ku migabane ya kure, Uburaya, Amerika, Aziya na Oceania. Mwese turabakengurukiye cane. Hari benshi rero batwumviriza irya nino, tubagezako amakuru havugwa mu bisata bitandukanye harimwo politike, hagati y'akazina muntu, ubutungane, ivugwa mu ntwaro, ivugwa mu mutekano, ivugwa mu ngingo zitandukanye ziba zafatiwe abenegihugu, hamwe n'amatangazo bagenewe n'ibindi vyinshi tuba twatohoreje bivaye mu masoko yacu dufise irya nino, hamwe n'ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. Muri uyu mwanya rero mutwemerere tuze kugaruka kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere, haribazwa ese muri Ntare House ubwo no mu biro vy'umukuru w'igihugu ninde yerekwa kurusha uwundi? Biramaze kumenyerwa cane iyo President Ndayishimiye asigaye yerekwa maze agatangura guhishura amabanga ya Bibiliya. Ubu noneho n'umuvugizi wiwe ubwo ni Rosine Gatoni nawe aribazwa niba ariko yerekwa. Turaza kubigaruka ko mwumvirize impamvu twoba bibagejeje ko mu buryo bw'impfunyapfunya nk'uko turaza kubagezaho kandi ibyavugiwe mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta zitandukanye bari baramutse rero bishura ibibazo by'abamenyesha bakuru kuri wa 11 kwezi kwa 10. Ni ikiganiro cabereye ku murwa mukuru w'intara ya Bururi, aho n'abanyagihugu bahawe akaryo ko kubaza akababakiye mukaza rero kumenya ivyo abavugizi bagiye bishura ku ngingo zitandukanye. Hari mu gisata c'amagara y'abantu, hari mu mutekano, hari ku ngabo z'igihugu, hari bivugwa mu gipolisi, hari bivugwa ku bigendera y'u Burundi n'amakungu, hamwe n'ibindi vyinshi birabana n'igitoro no kwiyunguruza. Byose rero ivyo abavugizi b'inzego za leta bagiye bishura ku bibazo babajijwe tukaza kwibagezako muri aya makuru ku buryo burambuye. Nayo mu gisata c'agateka muntu turaza kubagezako inkuru ivuga ko ari umupadiri wa Kiliziya Katolika hatwazwe irengero kuva kuwa gatanu heze. Padiri akaba asanzwe arangurira ubutumwa mu gihugu ca Mozambique, akaba yaruzwe irengero mu gihe yari mu karuhuko mu Burundi. Hari ibimenyetso vyerekana rero ko ashobora kuba yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi SNL rigira ko rirabuza kuburondeza. N'ivyaba ari ryo ryabikoze rero ngo buzoba kubaye ubwa mbere iperereza rinyuruje umupadiri kuva muri 2015. Ni Padiri Olivier Ndayikengurukiye. Navyo turaza kubigezaho bagezaho ku buryo burambuye kugira ngo mumenye uko yoba yaranyurujwe. Izo nizo ngingo nkuru tugiye kwibandako. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezako. Abarundi baramaze kumenyera ivyo President Ndayishimiye asigaye yerekwa maze agatangura guhishura amabanga ya Bibiliya. Gihari ryanyaca atangura kubona ingene ubwato bwa Nowa bwubakiwe mu Giheta ngo haza umwuzure urimwo imiyaga myinshi ngo birangira ubwato bugeze muri Isirayeli, maze abari mu bwato batangura kwiteranya inzuzi zo mu Burundi n'izo muri Isirayeli. Aha naho ngo yeretswe ko Edeni yari mu Burundi, ngo impamvu twebwe tutabibona nuko hariho abamarayika bashizweho ngo babitunyegeze, ngo turacarindiriye ko yerekwa iyo Gahini anyegeye mw'iperereza ry'u Burundi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni nawe akaba yaraye yeretswe ibikomeye. Nijoro yanditse ku rubuga rwe rwa X ko Uburundi ari umurima w'Imana, aca yerekana n'amasanamu y'ivyimburwa atahandi biboneka mw'isi nzima keretse mu Burundi. Ivyo yerekanye bikaba bigizwe n'abagabo babiri bahagatiye umwumbati ubarusha uburebure. Ica kabiri hari umugabo afise imyumbati 4 imusumba. Ica gatatu ni umurima w'imyungu myiza cane. Ese ubwo Rosine Gatoni nawe ntiyaraye ahuye na Gahini? Ivyaje Rosine Gatoni ntituzi ivyarivyo. Ya mafoto yose yashize ahabona nta nimwe ari iyo mu Burundi. Uko niko kuri guhari. Ifoto ya mbere y'abagabo bafise umwumbati humuruta yafatiwe muri Kenya. Yashizwe ahabona n'umenyesha bakuru muri Kenya yitwa Wavinya Mwitu wa Mutiani ku igenekezo rya 12 ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo. Ifoto ya kabiri y'umugabo afise imyumbati 4 imusumba yafatiwe muri Tanzania yashizwe ahabona n'urubuga New Africa ku igenekezo
kw'itariki ya mbere ukwezi kwa 11 2023 ndetse n'ifoto y'umurimo w'imyungu yafatiwe muri Malawi akaba yarashizwe ahabona na Brenda Sibene kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatandatu 2024 aho yatangaza ko Malawi arico gihugu ca mbere cimbura imyungu myinshi kw'isi bikaba bivugwa ko ari amatoni ibihumbi 428 n'amajana 724 ku mwaka. None niki gishobora gutuma umuvugizi w'umukuru w'igihugu abesha burya kose agakoresha n'amafoto y'ibindi bihugu ngo aronze ivyimburwa biba mu muriba w'Imana umwe rudende witwa Burundi? Ese ubwo ageze muri Edeni ya Ndayishimiye ntiyahuriyeyo n'agahinya ca aramubesha canke ca camwa cahindutse umwumbati n'umwungu? Pacifique Ninahazwe wewe abishikirije akagira ati mugenzi cishamwo utwenge muri Ntare House hahindutse urubuga rwa komedi. Twibandanize ku byatangajwe no mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta aho bari baramutse bishura ku bibazo by'abamenyesha makuru hamwe n'abenegihugu kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 11 ukwezi kwa gatanu. Ni mu kiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi aho abanyagihugu bahawe akariyo ko kubaza akababakiye. Mu bibazo abavugizi babajijwe harimo kijanye n'iduzwa ry'igiciro c'isukari riheruka kugirwa n'ishiramwe ririhingura ikava ku 3,300 kikaja ku mafaranga 8,000. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni akaba yamenyesheje ko iryo duzwa ryababaje cane umukuru w'igihugu rituma ashinga umugwi wiga igiciro c'ibikenerwa kugira sosumo ishobore guhingura ikiro c'isukari bibe ari vyo bifatirwa ko mu gushinga igiciro kandi akaba yemereye abarundi ko igiciro kizogabanywa. Mu kibazo rero c'ibitoro vyo mu bwoko bwa mazutu n'ubu kitaboneka umuvugizi nyene yijeje abarundi ko ubuhinga bakoresheje mu gukura mu nzira ikibazo c'ubukene bwa lisansi ari nabwo bariko barakoresha no kuvuga kugurira igitoro mu ihinguriro bakareka gutuma abadandaza bakora ibintu bihombesha igihugu. Muganga Polycarpe Ndayikeza avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yamenyesheje ko mu burere bw'ubuvuzi bugera kuri 33 ariko haravurirwa abagwayi bafashwe n'ibihara by'inkende bagera ku 500 abagera rero ku 589 nabo bakaba barakize barasubizwa mu mihana wabo kandi ntawe urahitanwa n'ico kiza. Ikibazo c'ubwinshi bw'abafungwa naco nticasigaye inyuma abamenyesha makuru bati hari abahejeje igihano ariko bakagomezwa mu gasho. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane akaba yijeje ko vuba intonde z'abarekurwa zihejeje gutosorwa bazoca rero barekurwa. Ikindi rero kiriko kirakorwa no gusubiza umunyororo ibikorwa ku bafunzwe bagirizwa ibyaha bito bito bikaba no gusubiriza umunyororo ibikorwa ku bafunzwe bagirizwa ibyaha bito bito bikaba yaratanga no gukorwa mu ntara nka zose z'igihugu. Ku kibazo c'abana baja gukoreshwa ibikorwa biremereye bavuye mu Burundi umuvugizi akaba amenyesheje ko bigoye gutuza babajana i Tanzania kuko bakingiriwe ikibano abavyeyi babo n'abo mu kibano bigatuma ababikora badafatwa kugira bahanwe. Akaba yasavye ko abaja gupagasa bo baba bafise impapuro zibibemerera kugira ngo bazomarayo igihe basavye ataho bakomakoma. Ikindi kibazo cabajijwe cerekeye kumenya iyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akura uburyo bwo gutunganya amanama mpuzamakungu ikigo asanzwe arongoye PDAD. Ku kibazo rero c'ababuriye kw'ishure Ikibimba mu 93 batemererwa nk'abandi gushira ingori z'amashurwe ku kibuza cubutswe kuri uwo mutumba, Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano agasigura ko leta itokwemerera ko ku munsi wo kwibuka incunga demokarasi ndadaye ko ata bindi birori vyotegurwa ahubwo abo babuze bo kwifatanya n'abandi. Abasirikare nabo bari gufasha kugarukana amahoro hanze y'u Burundi ni batacemererwa gutuma kugira ngo ababo batore uburyo bafise mu bubiko kugira batunge imiryango. Hari n'ingingo yafashwe ku neza y'amatungo yabo basirikare. Baratuza Gaspard avugira urwo rwego akabasigura ko igihe abo basirikare bari bemerewe ko amafaranga yabo bikurwa nabo bagenye basanze rero ubutunzi bwabo bwibwa bikavyura amatati bahitamwo kubihagarika. Ivyo rero nivyo vyagiye bigarukwako cane ariko hari ikibazo kitabonewe inyishu itomoye kivuga aho umutambukanyi mukuru w'igihugu akora uburyo bwo gutunganya amanama mpuzamakungu ikigo asanzwe arongoye PDAD. Kunyuruza patiri ryo bari ibara ryaguye mu Burundi ari hehe Patiri Olivier Ndayikengurukiye?
Umupatiri wa Kiliziya Gatolika atazwi irengero kuva kuwa gatanu heze ku itariki ya 4 ukwezi kw'icumi turimwo. Uyu mupadiri rero akaba asanzwe aranguriye ubutumwa mu gihugu ca Mozambique, yabuze irengero mu gihe ari mu karuhuko mu Burundi. Hari ibimenyetso vyerekana ko ashobora kuba yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi rigira ko rirabuza kumurondeza. Nivyaba ari ryo rero ryabikoze buzoba bubaye ubwa mbere iperereza rinyuruje umupatiri kuva muri 2015. Olivier Ndakenguruka yavutse mu 1984 Nyabiraba muri komine Nyabiraba ntara ya Bujumbura Rurare. Ari mu muryango wa patiri bita Missionnaires d'Afrique, akaba aranguriye ubutumwa bwiwe mu gihugu ca Mozambique. Mu ndwi yahera patiri Olivier Ndakengurukiye yagarutse mu Burundi kuramukanya kuwa gatanu ku mugoroba niho yaca bugwa irengero. Mu Burundi patiri Ndakengurukiye yari yashikiye mu kigo c'abapatiri kiri Ikiriri mu gisagara ca Bujumbura kuwa gatanu rero ku itariki ya 4 ukwezi turimwo. Olivier Ndakengurukiye yaciye kuramutsa mwene wabo mu gisagara ca Bujumbura bugorovye arataha muri taxi ifise imparati KA ubusa 918. Patiri Olivier Ndakengurukiye ntiyigeze ashika hamwe mu kigo c'abapatiri yari yashikiyemwo. Ku munsi wa mbere ubwo hari ku itariki y'indwi y'ukwezi kw'icumi muri indwi turimwo, abantu batatu bo mu muryango wiwe be n'umupatiri baronse ubutumwa buvuye kuri telefone ya Olivier Ndakengurukiye bavuga ko atari we afise iyo telefone, bugasaba ko batanga umwidondoro wiwe. Biwe rero bamurondeye hose barabura. Mu mwanya wa mbere hari uwemeje ko patiri Olivier Ndakengurukiye mfungiye muri documentation canke SNL. Abishikiye kubaza muri SNL bababwiye ko atari yari, ariko baca barababuza gutangaza ko yabuzwe irengero. Iki rero nico gitangaje, ni gute iperereza ryovuga ko ritafashe umuntu rikongera rikabuza kumurondeza. Benshi muri bo mu baryango ba patiri Olivier Ndakengurukiye batekeye n'ubwoba, ntibazi naho uwabo iyo ari, ntibazi n'ico bari bukore kubera iryo terabwoba. Muri ino minsi rero ivyo bintu bireze rwose, n'iperereza riranyuruza abantu rikongera rikabuza imiryango kurondeza ababo. Nguwogira ico amenye rero vyashikiye patiri Olivier Ndakengurukiye, ndetse n'uwomenya ngo niyo taxi ngo yokwandikira Pacifique Inahazwe muri Ndondeza bakaba bagira ico bashikiriza mu kuba bamukorera ubuvugizi no kumurondeza. Amashirahamwe adarindirira ivyicaro vya politiki akwiye kumenya gutunganya neza ubuvugizi kw'itunga rw'amafaranga ya leta. Kutamenya gutunganya neza ibijanye n'ubuvugizi ku nteguro y'amafaranga leta ikoresha mu kurangura imigambi n'imwe mu ntambamyi ituma amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki adakora neza igikorwa co kuvugira abanyagihugu vyo bifuza ko leta ibarangurira. Eric Irangarukiye umuhinga mu vyo gutunganya imigambi akaba yabishikirije kuri uyu wa 10 Gitugutu 2024 mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Rukome ku mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki ku bijanye n'itunganywa ry'amafaranga ya leta. Kugira bikorwe neza ngo hategerezwa kuja hamwe akagenda azi ico ashaka, ngo butuma rero n'ingene bumushikira bakamenya n'ubutumwa bagenda bajanye, ngo muri ico gihe rero bagiye hamwe biroroshe gutahuza ico bashaka gushikako. Ayandi mashirahamwe rero batayumva kumwe, aho rero akaba yatanze akarorero ko kubona itegeko riha uburenganzira abana b'abakobwa gutorana co kimwe, atari uko amategeko y'ubundi atabirekura, ariko ari ukubera ko n'amashirahamwe avugira abanyagihugu atabihurizako. N'ikimenyamenya ngo nuko hariho n'ibindi bihugu bidafise imico itandukanye n'iy'abarundi bo bamaze kurishira mu ngiro. Muhinga akagira ati akamo nobatera nuko bogerageza ico gikorwa c'ubuvugizi bakakigaya icabo, hanyuma bakagerageza no bakaja hamwe bakaraba ibice bikuru bikuru bokoramwo ubwo buvugizi, hanyuma n'inyuma yo kuraba ivyo bice bagaheza bakitunganya bakamenya ingene bakora ubwo buvugizi. Turabakengurukiye cane mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezako. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tubafitiye mu minsi iri imbere no mu masaha ari imbere. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza canke ijoro ryiza bivanye n'aho buri umwe wese aherereye.